ijambo ry'Imana riri mu gitabo kigira kabiri ca Mose, hagati y'ino muri ibyo bitabo bitanu, ariko dusoma mu gihe cya kabiri cyo kuvayo igice ni gatatu ku murongo wa 5. haravuga ngo aramubarira ati reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge vyawe, kuko ahantu uhagaze arahera. Yesu nashiwe ko indanzi y'amajambo ivuga ngo Imana yiyereka Mose mu gisaka caka umuriro. Niri jambo ry'Imana ngomba kudusangira. Umutwe uvuga ngo nimba ushaka gukoreshwa n'Imana ibikomeye, no kuri inkweto zawe. Bwana Yesu asifiwe. Ukuri inkweto no kwihana ivyaha, ibintu bikwizingiriye ko ivyo vyaha wamukora nivyo nizo nkweto ukwiye gukura kugira ngo Imana ishobore gukoresha ibikomeye. N'uyu Mose rero, uyu Mose yabaye muri Egiputa, niyo yavukiye. Muraza Abisirayeli bamaze imyaka irenga 400 bari mu buja kwa Farao, bari muri Egiputa. Uko tuvuze Egiputa mu bundi buryo bw'impemu gishushanya no gushushanya igihe umuntu ari mu vyaha. Hanyuma tuvuze Abisirayeli baja i Kanani, bishushanya ishengero ry'Imana kuno tuzoja iwacu mwijuru. Aho Paulo yandikiye Abifilipi ngo twe iwacu ni mwijuru. I Kanani rero Abisirayeli baja nico gihugu bishushanya muri iki gihe, igihugu cyo mwijuru tuzojamwo hamwe wacu. Nuko Mose rero avukirayo, maze amezi 3 nyina amuvyaye. Biragaragara neza nyina arabona ko atagishoye kumunyegeza. W'ico gihe barondera abana b'abahungu bose ngo babice, kuko Farao yabona Abisirayeli baravyarabuka, abana baragwira, abantu bakagwira, baca bicura ko bahava batera bafatanije n'abansi. Niyo ngingo Farao yaje ngo atazi ivy'Abisirayeli, niwe yafashe iyo ngingo. Yesu nadutabare. Nuko rero Mose niho yaca ashigwa mu gatebo mpaka ashigwa mu mazi mu ruzi, maze awitewa mu kareremba. Niho umukobwa wa Farao yaza aje kwiga, aje koga, aca abona nyagatebo. Nuko Mose yajanywe ibwami aja kureregwayo n'umukobwa wa Farao, ariko yonswa na nyina. Bwana Yesu asifiwe. Nuko rero niri jambo ngo dusangire Mose yava mu muryango wa Lewi, kandi wo muryango wa Lewi bari abantu bashabura cyane. Lewi yari umuntu ashabura cyane. Noha Mose yari umuntu ashabura ko yava mu muryango wa Lewi. Aho kantu karamugiyemwo cyane muri uwo muryango, kandi naco gituma icatumye Mose adashika mu gihugu i Kanani, igihugu c'isezerano, yabaye n'ishaburi nini. Muravyibuka ingene yakubise igitandara kubwa Abisirayeli bamushabuja gikubita incuro 2. Aho maze Imana ikirashabura amubwira ngo Mose, kuko zivyo ngahariye. Imana iramujanira mwereka ku musozi, iramwereka igihugu, ati hariya ntuzohonyorayo. Naco gituma abantu bakokora ivyaha ubu nabonye igihugu cyo mwijuru batazokigeramwo. Umuntu yanka kwambura inkweto ziwe muri iki gihe, igihugu cyo mwijuru siciwe. Yesu nadutabare. Maze Mose nikindi kubwishavu, muribukaho yamara amajoro 40 n'imisi 40 ari ku musozi Sinai avugana n'Imana. Aho naho nyene kandi yari mu bushobozi bukomeye cyane. Imana yongerera muha n'ibisate by'amabuye yonyene. Imana yandikiye ko y'amategeko, amabwirizwa 10. Maze Mose asanze Abisirayeli ko bakora ivyaha, bya bisata by'amabuye abikubita hasi, maze bica birameneka. Imana kirashavura. Imana yarashavuye cyane. Nuko Mose yari umuntu afise ishavu. Nico bituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo niwaraka ntugakoresha ivyaha, ntugakora ivyaha, kandi ngo izuba ntirirenge ukiratse ko ishavu ryakoresha nabi. Mose rero nuko nico cyamuranza ava mu muryango wa Lewi. Kandi Mose ntiyashimye kuguma ibwami, oya, yaravuye agenda kuraba abiwabo aho bari babaheburayo. Nawe ntushime kuguma mu vyaha, naho ubumerewe neza, uri bwami umerewe neza, ufise uburyo bukwiye, ubayeho neza, mugo uri mu vyaha. Aho hantu reka gushima kugumiyo nuveyo, ja mu nzu y'Abakristo, ja hantu abantu bakoranira b'Abakristo, abantu bavuga Imana, abantu bavuga ivya Kristo, kandi bakabibamwo bakabigumamwo. Nuko Mose yahisemwo.
kandi ikindi naco Mose nubwo yari umunyantege nke, Mose yari n'umwicanyi, yarishe ico gihe, yica umunyegiputa ariko agirira nabo uwabo. Nuko nawe ntukore nk'uko, ariko umenye ko uteze gukura inkweto zawe. Nuko rero Mose nivyo byagiye biramuranga, ariko ni vyinshi cyane Mose. Ariko amaze guhamagagwa turabibona haje ngo kura inkweto zawe, amaze kubona igisaka gitongoka kidasha, niho yumva ijwi rivuga ngo Mose yaregereye ati Mose ntiwegere kuri izo nkweto zawe kuko hano nahera. Yesu nashimwe. Nawe nukuri inkweto zawe kuko Imana ni yera. Ntushobora gukoreshwa n'Imana ibikomeye ugifise inkweto zawe. Mose rero amaze gukura inkweto yarakoreshejwe bikomeye cyane bene data. Nibi nshako tuvugana ko iyo ukuye inkweto zawe urakoreshwa n'Imana bikomeye. Ubwa mbere, icambere Mose yakoreshejwe niwe yavanye abisirayeli. Dusoma igitabo cyo Kuvayo ugaheraho urasoma inkuru zose ingene ari Imana yakoresheje imuvana akura abisirayeli muri Egiputa abajana i Kanani, nahatashitseyo ariko ico gikorwa niwe yagitanguye. Kandi Mose ntivyari gukunda ko ajabura abantu bashikana i Kanani kuko icyaha yari yakoze cyari gikomeye. Kandi ikindi naco mu bundi buryo nta mategeko, naco gituma Yosuwa ariwe yashikanye Bisirayeli iwabo i Kanani, kuko ni kigerano cha Yesu Kristo ariwe wenyine azodushikana mu ijuru. Nico kigereranyo gikomeye cyane ko Kristo azodushikana mu ijuru. Yosuwa niwe yashikanye abantu mu gihugu cy'Ikanani, Kristo niwe azodushikana mu ijuru. Niwe tuzokumva inzamba izovuga yakabanga. Yesu nashimwe. Nuko kandi Imana yamukoresheje vyinshi. Mose niwe yarafise yagiye no kwa Farawo akoresha ibitangaza kwe na Aroni. Inkoni ya Mose yamize izindi yahindutse inzoka maze imira izindi inzoka zose zari zihari. Ikimenyetso gikomeye kuko twebwe twizera dufise ububasha n'ubushobozi. Yesu nashimwe. Rero nico Mose yakoreshejwe vyinshi. Ibuka niho bashika mu bugaragwa, Mose niwe yamanitse inkoni inzoka ku giti. Bigereranya iki? Bigereranya ko Kristo ariwe yatezwa kumanikwa ku giti kugira ngo abamuraba wese bose maze bakizwe mu izina rya Yesu, acungure abari mwisi. Ariko ico gihe Mose yamanika inzoka ku giti cyari gitutu cerekana ukuntu Kristo azoza. Ariko ico gihe kuri Mose harimwo bataravye iyo nzoka yari ku giti kandi bakomowe n'inzoka. Uwiravye wose yacaki, ariko harimwo bataravye. Ni nkuko muri kino gihe harimwo abantu batariko baraba Kristo yamanitswe ku giti kugira ngo ducungure. Kandi utamuraba wese aguma mu vyaha vyiwe, utihana aguma mu vyaha vyiwe. No muri ico gihe ca Mose nuko abakomowe n'inzoka bakanka kuraba bagumye bagwaye, abandi barasinzikaye kubera kutaraba ku giti yari yabamanikiye inzoka kugira ngo bayirabe. Bwana Yesu asifiwe. Nuko rero gukura inkweto nizahe nkweto wokura kugira ngo Yesu Kristo agukoreshe, Imana igukoreshe ibikomeye, ukore nka Mose. Imana igukoresha ibikomeye nka Mose. N'ivyahe hariho icambere turabona muri iki gihe hari ubusambanyi bwarenze, ubusambanyi bukomeye cyane bwarenze muri kino gihe. Reka dusome gatoyi aha mu gitabo Hoseya, muri Hoseya turasoma kijya gice ca 4. Turasoma igice ca 4 Hoseya umurongo wa 11. Turajya kuri 11. Haravuga ngo ubusambanyi, dutangure kuri 10. Haravuga ngo maze bazorya ntibahage, basambane ntibagwire, kuko bampemukiye je uhoraho. Ubusambanyi na vino n'umubira wayo bimara ubwenge. Ubusambanyi na vino n'umubira wayo bimara ubwenge, kandi ngo bazosambana ntibazogwira. Ubusambanyi ni ikintu kibi. Ubu muri iki gihe
buriko buja ku rundi rugero ruteye ubwoba cyane. Rero mwene data, kuri iyo nkweto ugifise ico caha gikure Burundi. Iyo ni nkweto ikuboshe, udashobora kubona ubwami bw'Imana. Ntushobora gukoreshwa ibihambaye cyane, Imana ntushobora gukoresha ukiri muri ivyo. Ikindi naco ngaha muri hose turabona iyindi nkweto ukwiye kwikura n'inzoga, vino, kuko irakwega ngo vino ni irimwo ubuhumbu, ngo ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu. Aha naho kuri 11 kane kuri 11 turabonye ngo ubusambanyi na vino numubira wayo bimara ubwenge. Burya biramara ubwenge. Cyo umuntu agomba kuzura mpwemu yera, ataja mu bintu vy'amavino, ataja mu bintu by'ubusambanyi. Ibintu maze kuvuga bibiri, ubusambanyi, vino. Kandi ikindi naco turasoma mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, hajya Paulo yandikiye Timoteyo, turabe kijya gice ca 6 ku murongo wa 17. Haravuga ngo wihanize abatunzi bo mu vy'iki gihe, boye kwibona canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa, ariko bishimire Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezererwe. Hariho ubwibone, harimo ijambo ry'ubwibone. Iyo nayo ni inkweto ikomeye cyane abantu muri iki gihe bafise mu mitima yabo, ubwibone. Ugasanga umuntu arikakisha, ugasanga umuntu yishira hejuru, ugasanga umuntu kubera amafaranga afise, kubera amashuri afise, kubera ibikorwa, kumbure n'umurongozi akomeye cyane akikakisha, kumbure umuntu ahantu position arimwo agomba kwikakisha. Ariko kuri iyo nkweto, Yesu nashimwe, kuri iyo nkweto, iyo kuri iyo nkweto byose bizogenda neza. Imana izogukoresha ibikomeye nka Mose. Hariho ni byinshi twovuga: ishari, igono, ubwibone, inzigo, intonganya. Ibyo byose ni inkweto ziboshe, zikuboshe. Ibyo bikuye Yesu Kristo akugira neza, kandi Imana izogukoresha ibikomeye aho uherereye. Nimburi muri Aziya, nimburi muri Europe, uri mu Iburaya, nimburi muri Afrika, nimburi ngaha muri Amerika, nimburi Amerika y'Epfo, aho hose Yesu Kristo, Imana izogukoresha ibikomeye aho uri. Wewe upfa gukura izo nkweto zawe, upfa gukura ibyo byose mwumvise Mose ngene Imana yamukoresheje, nawe izogukoresha ibikomeye. Nuko niri jambo ry'Imana numva ko twosangira muri akanya. Ukuri izo nkweto, ubusambanyi, ubwibone, vino ukureho, intonganya, interanya, kwibona, ibintu byose byo tumutagira ikiganza ciza ku Mana. Izo ni nkweto zikure, niri jambo ry'Imana. Wese abaryumvise, Yesu aduhezagire. Amen.